burya hari umuntu ndumvise avuga ngo ati ngo demokarasi ni kugira uburyo bwo gutora ico wipfuza maze nico ukunda. Nanje nkaca ndibaza ni kubera iki ibintu biriko biraba muri Kenya. Mwiriwe mwake, karibu kuri Ukuri kwanone podcast. Kazina banyitwanisha imbere Diodone, ndabifurije umunsi wa kane mwiza. Ubere umunsi wa kane utandukanye maze n'iyindi misi ya kane mwahoramo. Ino munsi ni ibintu bito, ni ibintu ngira we umaze kumenya tugiye kuyagako. Ntituteba ntitutinda, gusa ico ndagusaba ni kugira subscribe, like, comment, urungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri. Mugani ntibagenda goma ndakwibutse yuko ibintu byose tugiye kuganira ngaha urashobora kugira ubushakashatsi bwawe kugira umenye ukuri aho kuri, kubera ibi in opinion zanje. Rero ntatinze hinga tutangure kino kiganiro. Burya hari ibintu bitangaza bigatangaza benshi, nk'ibintu biriko biraba muri Kenya, ni ibintu biriko biratangaza benshi kubera nkajeho ikintu cantangaje ni kubera mbona abantu ugwaruka cane cane gwitwa Gen Z ruriko ragwanira agateka kabo. Sakabo bonyene hubo k'igihugu n'abakirimwo abene gihugu uko nuko, kubera nko mu mahanga benshi aba Gen Z bariko baragwanira indimi yaho ingene bashobora kubahamagara bivanye n'ico bari n'ingene bahindutse n'ingene, kubera isi iriko iragenda n'ahantu habi. Rero mu mahanga bagwana ibindi bintu bitandukanye n'ahandi, mugani nabo nyene bafise ivyo bagwana. Mugani no musi twaje kuvuga ko ku bintu bijanye aho bintu biriko birabera muri Kenya. Sinzi ko hatari umuntu ngaha hataravyumva, aho atarabibona ku ma social media cane cane kuri YouTube, ibintu biriko biraba muri Nairobi, hama bikaba bifise ndovuga ngo ati ingaruka zo gutahura k'umuntu ku bintu biriko biraba aho ku bintu bijanye na government, kubera bavuga ngo ati ngo burya abantu benshi bo muri government batorwa n'abene gihugu. Urumva wewe uramutora hanyuma nawe akagenda ku representing, akagenda kugubera kukwicarira imbere hageze y'ibintu vy'amatora biriko biraza. Urumva yibuka abantu bamutoye aho batuye, hanyuma akakora ibinezeza cane cane barya abantu bamutoye bamushize aho hantu kw'iyo ntebe. Urumva rero ari uko ibintu biriko muri Kenya n'ibintu bijanye n'amakori, amatagisi uko nuko. Urumva ubuzima ngo ati buragoye, ubwa mbere na mbere buragoye ku bantu bari bose, si ku bajene gusa aho gwaruka n'abantu bose, ubuzima buragoye. Rero bugoye, hanyuma abantu abategetsi bakaba bagomba kuzana iyindi myandiko yo guhindura ibiriko mwaka kanya kugira baduze aho baronka uburyo bwo kuriha amadeni bafitiye ibindi bihugu. Urumva kugira barihe baraduza amatax. Urumva ni wewe nanje usanga turiko turayagira turayariha. Ego hariho vyiza na bibi ku matax, kubera burya igihugu ciyubashe ni igihugu gitanga amakori. Ta makori urumva nta gihugu aho nta bintu bikorwa muri ico gihugu kugira ibintu bigende neza, kubaka ibitaro uko nuko. Rero amatax ni ikintu gikenewe, rero gikenewe. Urumva ni ngombwa umuntu akirihe. Mugani rero leta aho usanga naho nyene igomba kuvyicira, ni hajya usanga bariko barazana ibindi bintu bitumvikana, hanyuma bigatuma ibi bintu biba. Usanga abantu bariko baragenda bariko baragwanira ivyo bintu kugira bihagarike. Mbere na wa muntu watoye nawe nyene yashinye ego kugira iyi bill ishobore kugenda ku muperezida, hanyuma umuperezida yisinye, hanyuma bibeho ingingo, bije ku ngingo abantu bashobore gutanga ayo makori nkuko byanditswe. Umva ni hatari. Rero ibintu biriko biraba muri Kenya n'ibintu usanga bigoye, kubera abari hejuru bavuga ngo ati twe dufise ingorane nizi kugira tuzikemure. Ni ngombwa ibi bintu bimwe bimwe tugende turabiduza ku matax kunuku kugira turonke ubwo buryo.
hanyuma abandi abenegihugu oya ntibishoboka, turafise ingorane n'ubundi zitarakemura, nawe uriko urazana izindi. Kuriha hoho ibi nyene dufise mw'aka kanya, nyambara amazu, nyambara ibiki, kugura ibintu bisanzwe uko n'uko birazimvye vyose, nawe uriko urazana, aho uriko uravyongeza kugira bigire bigore ni kugira. Urumva amatagisi yiyongeye, abantu ata mahera bakorera ashobora akamede kugira afashe ubwo buryo boba bahinduye. Urumva bizana ingorane, ugasanga haje bijamwo akajagari mu gihugu. Akajagari nta muntu agakunda, usanga ari ingorane. Nk'uku bavuga ngo ati ngo abantu 10 kurenga bamaze gupfa kubera iyi mintuzenye iri kwiraba. Urumva bizana ingorane, bizana akajagari, bibuza umutekano abantu. Urumva ni ingorane. Rero ugaca wibuka no demokarasi nyamba ari gutora ico umuntu yifuza kandi akabakunda. Ni kubera iki usanga abenegihugu bariko baragwanira ivyo bintu, bakavuga ati ibi bintu ntibishoboka. Mugabo ugasanga umuperezida aho abantu kubera ibiri ziraca mu nzu zitandukanye, nyamba abantu batoye babashikira hejuru, batoye sinzi ngene babitwa mu Kirundi, abantu bo muri parliament, ugasanga bariko baremeza ivyo bintu. No uca wumva nabo bariko baragwanira iki, babenegihugu barabibagiye aho ibintu bigenda gute, vyahindutse gute, ugasanga bizanye akajagari. Niko biriko biragenda muri Kenya. Urumva n'ibintu bizana ingorane, ibintu bizana ingorane mu benegihugu, ugasanga babuza amahoro, bisubije mbaze ni economic inyuma, abantu inyuma, umutekano, abantu baragize ingorane, bizana ibintu vyinshi, bitera induru nyinshi. Mugane bariko baravuga ngo ati naho abenegihugu bariko baragwanya ibi bintu, ngira mu minsi iri imbere uzosanga president nyene wo muri Kenya asinye yuko yemeje iyo hinduka y'amakori, yo kongereza amakori bagiye kwishira mu ngingo, hama abenegihugu batangure gutanga amakori, batangure kuguranya n'ivyo bintu ku gigero bashizeko, aho ku mataxi baba bashizeko. Kwa kumvira kwa abenegihugu barafise ivyumviro vyo gutora ico bifuza, gukora ico bifuza, uko nuko demokarasi, uko nuko mugane ugasanga abantu bariko baragwanira ibintu, mugane nta nuko bipasa, ntibavyumvira, leta ntivyumvira. Urumva nta muco usanga nyene akajagari kamaho, kubera burya hariho n'abavuga ngo ati andi matora ariko araza imbere, hari abatazomutora kubera ibi bintu bibaye. Ego usanga bigoye nk'umuntu w'umuperezida kuvuga ngo ati turi mu ngorane zinizi, abanyagihugu baraza kuvyanka, naho bavyanka ni ngombwa ibi bintu bije ku ngingo tubikwirikirane, ko nuko baravyandikanye akabisinya bikaja mu ngingo. Nta kundi nyene abenegihugu bashobora kugira atari guprotestinga. Mugani naho nyene naho protestinga bamaze gusinya, urumva biba vyaheze. Hanyuma ubuzima inyuma iyo yayo ma protest niho usanga bigoye. Kongeza amakora abantu batongejejwe ururihiro rwabo nta gihinduka, ahubwo bashize abantu mu ngorane zidasanzwe. Ntibashobora kuronka amahera bashobora kuriha ni kugura ibintu bakeneye. Ivyo bintu umwenegihugu amaze kubibura, kutabironka, urumva ni ngorane. Si we nasubira inyuma, ahubwo n'igihugu gisubira inyuma. Ego rero umuntu ariko arakurikirana ibi bintu abikurikirane buke buke, ugira ubushakashatsi ugende kuraba ibiriko biraba. Ni ibintu biriko biravugwa mu makungu yose, biriko birasamiriza hose. Ni ingorane zishobora kuba mu gihugu carico cose, kubera amakori atorwa hose mu bihugu bitandukanye, bafise ngene bagira
ngene abataxinga bene gihugu bitandukanye n'ingene abandi bataxinga, urumva ni ibintu nyene bivana n'igihugu n'ingene bone babikora. Mugani urumva je niko ndabiraba umenga ni ingorane, kubera ntiwoshobora gutaxinga umuntu amahera menshi kandi hariho n'ubundi ingorane zo kuba badafise uburyo bwo kuba bari ku rugero bwo kuvuga ngo ati n'ubundi bintu vyari biri ku giciro gitoya biciriritse, urumva ariko arazana izindi ngorane. Episode karaka, ntiwibagire kugira subscribe, like, comment, maze nawe ugire ubushakashatsi bwawe kugira umenye ukuri aho kuri kubijanye n'ibintu biriko biraba muri Nairobi, Kenya. Hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.